murumva amafaranga ari mu jewe ntegekanya ko inyuma y'imyaka 2 n'amezi 6 nigezwa kubika umuriyaridi n'ibihumbi 200 muvuko iwani avuye mu nkwavu kuko niko ndazibaha ku buntu bashoboye kwegeranya miliyoni zirenga 180 mu kiringo kitarenze ukwezi kugira bashobore kwiyubakira amabarabara. Ayo mafaranga sayo bari barashize muri bimwe twita PTBA n'amafaranga yabonetse ikibiriraho bavuga bati kwiyo iterambere ridushwaye gusa ico nabonye nuko abene gihugu bifuza umuridera jimbere banze gusigaye buryo burahari nibiryo umukuru w'igihugu avuga ati turi kumwe twese birashoboka nanje ndi mu batangaye ndahavuka mugabo sinarinzi ko amafaranga nkayo ashobora kuboneka najewe nabimbaza no munsi ati bisubiremwo ntavyo nosubiramo kuko najewe ndi mu batangara n'iyi saha mbega ayo mahera yarari n'ayandi mazone uko ari 455 agize igihugu cy'u Burundi bofatira kuri kano karorero ko muri zone Shombo ko abene gihugu bashobora kwikorera amabarabara leta itagiyemwo ataruhara na rumwe bishizemwo microfinance nayo isaba miliyoni 500 no kuvuga mu mezi 5 tuzoba turonse umutahe BRB dusaba kugira ngo dushobore kuba dutanguye ico gikorwa. Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza mahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Omdi Shanjuma uno munsi twasuye gutembera turi mu ntara Muramvya, intara nziza cyane aho twaje kuraba ibikogwa vy'uno mushinga mateka nimubona Jean Claude. Turamutse cyane muta. Mahoro cyane banyako bamenyesha makuru. Twongiye kuguha ikaze kuri Agaciro Media. Ego murakoze. Ego sijambere tubagendeye hano twe tumaze kuza aho twasanze ari bikogwa vy'iterambere muri ko murakora n'uyu munsi mukaba mukiriko murabikora. Se barundi yaruka kubatera iteka cyo kugendera abene igihugu ngaha. Kiya gihe mubonye abagendeye mwavyakiriye gute? Eko murakoze nyako bamumenyesha makuru kuri kino kibazo ciza mutubajije na cyane twongera tubanza kubashimira kuri bino bikorwa vyiza mukomeza kwitanga muja kuraba ibikorwa vyiza biriko birakogwa cyane ivy'ubworozi ndetse n'ivy'uburimyi. Rero nkuko mutubajije nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ari wakutugendera hano muri zone Shombo umutumba wa Remera aje kuraba ibikorwa vy'ubworozi bw'inkwavu twatanguje hano aje kuraba aho tugejeje ndetse no kudutera intege. Rero twaramwakiriye itarike 11 z'ukwezi kw'indwi mu gihe yari mu rugendo yitiriye caravane Inkebuzo natwe rero hano turi mu bashoboye gushikirwa na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu muri zone Shombo mutumba wa Remera. Muravye abene gihugu uburyo bo baravyakiriye nyene cyubahiro bagendeye nibaza ko ryari ryambere ngira ngo habaye umukuru w'igihugu agendeye kano karere. Ego nkuko mubivuze ryari ryambere umukuru w'igihugu agendeye ino zone Shombo cyane kuri no mutumba wa Remera. Twaheruka umwami arengana cangaha nyene muri ino zone kuko aho bahora bimira ni muri iyi zone nyene aho duhana zone ya Shombo na zone
na commune Kiganda aho bita ku Mucece. Ego. Rero abene gihugu bamaze kubona Sebarundi bishikiye hano bararyohewe gose cyane bimwe bitagira uko bingana. Noneho ndetse no kuryoherwa imbere yuko aza bari batubwiye ko abajejwe ingendo z'umukuru w'igihugu tuca turikora ku kigo ARB kiraheza kiraduha amamashini ariko kiduha amamashini atagira ibitoro imvukira ziraheza zirakotiza. Rero kuva hashitse amabarabara yaciye acibwa ku bwinshi n'abene gihugu aha mubona kuri uyu mutumba wa Remera nta muntu wese yitwa yateye imbere atashoboye gushikana ibarabara muhira. Bamaze rero kubona amamashini ashitse aho umukuru w'igihugu aciye ngo n'iterambere rirakurikira. Ino rero abene gihugu baranezerewe barahimbawe cyane. Inyuma yiwe haheze ukwezi n'amezi n'iminsi hafi 24 bariko bara imashini zikiri kuri uwo mutumba ndetse no muri zone Shombo bashoboye kwegeranya amafaranga aho abene gihugu baciye bashira amafaranga hamwe arenga miliyoni 180 baca barikira amabarabara bakoresheje mu mashini. Rero nakanyamuneza ino abene gihugu bari mu iterambere umwimbo wabo urashika ku isoko atangorane. Rero bakaca bavuga bati aho mukuru w'igihugu aciye n'iterambere cyari kurikira baranamushimira gose kuko cyane n'ijyambere haje n'amamashini no muri iyo zone. Rero bariboneye amamashini ndetse n'iterambere rikomeye ryakurikiye kuva hase Barundi ahonyeje kirenge. Ego amabarabara mubonye aciwe ahanini murumva ko ari imvukira zabishizemo inguvu n'abene gihugu kandi ivyo byose bikaba ngira ngo mwebwe mwabishizemo uruhara kuko ese Barundi yaraje kugendera mwebwe akanyamuneza kuri mwebwe kangana gute? Jewe akanyamuneza kanje aho gahagaze sahandi nuko Sebarundi amaze kuza kutugendera kuraba inkwavu tworoye kuri no mutumba twaramusiguriye umugambi dufise. Turavuga ko uyu mugambi twawutanguje kugira ngo n'abene gihugu bino nabo bashobore gushikirwa n'umugambi w'urukwavu. Rero twaramusiguriye projet dufise rero nuko jewe inkwavu zose zivutse hano natanguje ico bita chaîne de valeur aho duhanahana izo nkwavu zivutse cenda zihabene gihugu ku mitumba yose 6 igize zone Shombo. Ku mugambi w'inkwavu aho twaheruka ngaha mwari mufite inkwavu ubworozi butari buke kandi mukavuga muti kimwe mu vyatumye munazororera muri kano karere nuko mushaka kuzishikira abanyagihugu. None ko inkwavu zizimye zizosha zibashikira gute? Ego murakoze. Nkuko mubivuze igihe naza kurorera hano ku gatumba mvuka ko kwaro kugira ngo abene gihugu urukwavu rubashikire nkuko nyene cyubahira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi twafashe ko urukwavu goroshe korora kandi runyaruka no guteza imbere uburyo bukenewe bwihuta buraheza bukaboneka mu muryango. Rero nkuko ngeje kubimbaza abene gihugu uko zibashikira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu giheruka kugendera hano twaramuhaye ico no kwita plan business yingene tuzobikora kugira abene gihugu bashikirwe. Rero twarabitanguye ubu ku mitumba 6 igize zone Shombo twaratanguye gutanga inkwavu muri ico twise chaîne de valeur. Rero muzitanga murazibagabira? Ego turazibagabira tuzibagabiye kugira ngo bace baza barahanahana nabo uko zigiye ziravyara ko je hano mbyaza zikaboneka ndetse n'izindi shobora no gukura n'ahandi canda zibaha nabo zishitseyo zica zivyara bakaca baza barahanahana ku buryo nihaye hangiro ko mu myaka nk'ibiri tuzoba ibingo 5,000 biri muri zone Shombo bizoba byamaze gushikirwa n'urukwavu. Muri ryahangiro nyene tuce tumaze guhanahana tuce dutangura kwironderera izindi vision cyane yindi vision dufise hano ni vision yuko muri zone Shombo dufise vision yuko tuzoca dukora microfinance ivuye mu rukwavu. Iyo microfinance nta kindi tuzoyironka muri ubu buryo bukurikira. Urukwavu naho twagomba tukaruha 10,000 ingwe 5,000 ugwije na menage ku kwezi tanga inkwavu zibiri murumva ko tuca turonka 10,000 rose 10,000 rero uciye ugwiza n'10,000 gusa ntiriwe ndarushira kuri valeur no munsi ruriko murumva ko miliyoni 100 ku kwezi dushobora kuzibika. Microfinance nayo isaba miliyoni 500 no kuvuga mu mezi 5 tuzoba turonse umutahe BRB dusaba kugira ngo dushobore kuba dutanguye icyo gikorwa.
ivyo mutegekanye ko bizobera muri ino zone. Yego nta handi bizobera ni muri ino zone nyene muri ya chaîne de valeur dushize hamwe inguvu twese birashoboka kandi twarabitanguje imitumba yose ya zone Shombo baramaze gutangura kubahereza inkwavu kandi ziriko ziravyara gusa ubusinda amenye igitigiri ziriko ziravyara ziri ku murongo n'ubu mbandanya ndabaha kugira ngo tunyarutse kandi muri iyo mitumba 6 turafise amasite yabo twita baterambere kera twabitabatwa ubu n'abaterambere nabone amasite 6 naramaze kubaha inkwavu nabone bariko barazorora kandi baca bahana ku buryo nabo tutobasiga inyuma. Ego abanyagihugu kome batari bafise uburyo bwo kumure bwo kuzigura haheshi urukwavu rurarenze ibihumbi 40 50 cyangwa arenga mukaba muzibaha kumure zizogwira mugabo ikindi kintu ngaha nibajije ko abanyagihugu canke bene gihugu bo ngaha bamaze kubona imashini zaje bace begeranya uburyo barabishobora ngira ngo ni ibintu mutibaza ko bonabishobora muri kazoza mubona ryahangiro rya 2040 na 2060 niki mwofasha bano bene gihugu kugira ngo baduge ku muvuduko. Je nibaza ko turavye aho tugeze muri no zone yacu ya Shombo ku mabarabara yaciye akurikira se barunda hejeje kuhaca bashoboye kwegeranya miliyoni zirenga 180 mu kiringo kitarenze ukwezi kugira bashobore kwiyubakira amabarabara. Ayo mafaranga sayo bari barashize muri bimwe twita PTBA na mafaranga yabonetse ikibiriraho bavuga bati kwiyo iterambere ridushwaye kwewa amamashini ashitse natwe dutegezwa kuba imitumba yiwacu teza kuba nyabagendwa bakaca biyugunganya abafise abana hanze abafise imvukira bose bagakoranya bagatanga ubwo buryo murumva ko gutera imbere atacu bisaba gusa ico nabonye nuko abene gihugu bifuza umuridera jimbere banze gusigaye buryo burahari nibiryo mukuru w'igihugu avuga ati turi kumwe twese birashoboka nanje ndi mu batangaye ndahavuka mugabo sinarinzi ko amafaranga nkayo ashobora kuboneka najewe nabimbaza no munsi ati bisubiremwo ntavyo nosubiramo kuko najewe ndi mu batangara n'iyi saha mbega ayo mahera yari mu bene gihugu bari barindiye ko umukuru w'igihugu ashika kugira ngo bayazane canke bari barindiriye kubona ico bifuza mu mutima yiwabo rira bene gihugu buno munsi amafaranga bari nayo ariko ico babuze ni vision yababereka iterambere bifuza kandi banashashaye kandi banakeneye rero nkavuga nti turavye imbere ni heza cane kuri iki cyo gushika ku mbona kazoza ya 40 igihugu cifashe mu mbona kazoza ya 60 igihugu giteye imbere kubishika ko nibaza ko twese tugiye hamwe nkuko se baronde yirwa arabivuga kuhashika naco bisaba kandi tukashikana umwimbu n'umusaruro mwiza ku gihugu twebwe hano muri iyi zone nkuko nabivuze kuri chaîne de valeur jewe ndiko ndabaha inkwavu ku buntu nta mafaranga ndiko ndabasaba mugabo muri ya myaka 2 urugo rwose nzoheza ndarusabe inkwavu zitarenga 5 buri rugo mu gihe kingana amezi 6 nkabasaba ko ku kwezi bampereza urukwavu rumwe canke zibiri bivanye uzonyarwa akazimpera rimwe nta ngorane izo rero cuzigwiza muri menage ibihumbi 5 ukacugwiza murumva amafaranga ari mu jewe rero ntegekanya ko inyuma y'imyaka 2 n'amezi 6 nigezwa kubika umuriyaridi n'ibihumbi 200 muvuko yiwani avuye mu nkwavu kuko niko ndazibaha ku buntu kugira ngo bikunde nabo bazozinsubize batangoye rero muri planification ziwanje ndiko ndakora ndiko ndategekanya ko bimwe bavuga bati umunwa uronke icurya n'umufuko uronke amafaranga jibere muri chaîne de valeur hano muri zone Shombo ku mitumba n'abene gihugu dufise dutezwa kubikora kandi tuzobigerako. Uyu mugambi w'urukwavu nyine mukiriko muravuga urukwavu usa nk'ari umugambi mushasha benshi bamenye kubera se barundi hari uburere bavyumva n'ingoga n'ubundi burere bateba hano kumeye kano karere bari abantu bamenyereye korora inka baravyumva ku rukwavu. Ego baravyumva cyane kuko nubwo mubona bamenyereye korora inka turi mu misozi hanamye aho inka zirisha zikarisha mu bunyovu no mu mashinge no mu bipimo aho kera abari bafise inkwavu twarazibona kandi twarazitemberana abariko babungere baragiye kenshi yo batashe batana urukwavu bishiye mu gahinga rero urumva ino baragumva gose kandi baranaruzi kandi barazi n'ingene ruryoshe rero gusa ico bari bakeneye kwari ukumva ko bashobora kuzorora kandi zikabyaza umusaruro nkiruza na hano na jewe sinarizi ko umukuru w'igihugu azohava ngendera ariko urukwavu rwarahagurukije umukuru w'igihugu
arava mu Kirimba arashika hano kuri no mutumba wa Remera murumva ko ari iteka ridasanzwe bisipoza ko rero ko iterambere hano atacu bizosaba ko tubigera ko abene gihugu bino turi kumwe twese birashoboka kandi muri ino zone ya Shombo muravye imitumba dufise n'abene gihugu dufise sabantu mwovuga ngo barakenye gose bararima kandi bakorora ndetse muranavyumva n'imvukira abantu bo ngaha barize ndetse nshimira n'imvukira cyane imvukira zaritanze gose kugira ngo amafaranga ashobore kuboneka ndetse bashobore no kwegeranya kugira aya mabara bashobore kugenda neza rero ndabashimira gose imvukira z'izone Shombo cyane cyane imvukira z'umutumba wa Remera bafashe ya mbere ndetse n'indi mitumba icayogeraho aho bashoboye kwegeranya uburyo buteye ubwoba kandi naje byarantangaje n'ubira cantangaza aho rero je mvuga nti abene gihugu bose tugiye hamwe ndetse nkanahamagarira n'ayandi mazone uko ari amajana 455 agize igihugu cy'u Burundi bofatira kuri kano karorero ko muri zone Shombo ko abene gihugu bashobora kwikorera amabarabara leta itagiyemwo ataruhara na rumwe bishizemwo bararondera amahera kuzikota barondera amazutu yuko barazinwesha bonyene baregeranye miliyoni 150 zone y'abene gihugu nkiyi bigaragara ko nabo babikoze abene gihugu bakabona umugambi mwiza abene gihugu barashira mu buryo bwabo tukareka kwirirwa turanzambira leta kwigomba kuducira amabarabara impande zose rero je ngashimira umukuru w'igihugu muri iyi mbona kazoza ari karatwereka kandi nziza avuga ati abantu tugiye hamwe twese turashoboye.